Amahoro iwacu, amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, yaragenye Jeremy Brine nk'umuserukizi mushasha w'Ubufaransa mu gihugu c'u Burundi, akaba asubiriye Stéphane yahora aserukira ico gihugu mu gihugu c'u Burundi. Jeremy Brine yaramaze gukorera mu bihugu bitandukanye harimwo u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Suède, Kenya n'ibindi. Consolateur Nitunga, buramatari w'intara ya Rumonge, yagirishije inama abegwa n'ikibazo c'indero mu ntara yose kuri wa gatandatu igenekerezo rya 9 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Bakaba barabiye hamwe indero y'ugwaruka uko abanyeshure bamenye mu bibazo bitangwa n'igihugu. Abitabiriye iyo nama akaba ari imvukira, abajejwe indero mu ntara, mu makomine no ku mashure yo mu Rumonge. Ni inama yabereye muri lycée Rumonge. Mu ntumbero yo kunagura ico gisata c'indero kikiri hasi mu ntara ya Rumonge, hafashwe ingingo zikurikira. Umuyobozi ngo adashaka kuba hafi y'ishure arongoye arakugwa, abayobozi batanze amabulletin ya magendo barakugwa bose kandi bace bakurikiranwa n'ubutungane. Abaserukira imbere y'amategeko amashure yigenga bategerezwa gukwirikiza indinganizo ya leta mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, kandi ngo hategerezwa kuba inama rukokoma ku mitumba yose. Nawe musitanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana yasavye abarongoye amazone n'imitumba bigize komine gukora intonde z'indongozi zubatse bidaciye mu mategeko canke ziharitse mu ntumbero yo kubahagarika mu mabanga. Izo ntonde ngo zibwirizwa kuba zashitse kw'igenekerezo ya 15 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Yongeye agabisha ko ubutazotanga ivy'ukuri azobihanirwa. Amicale des musiciens du Burundi, ishirahamwe ry'abaririmvyi bo mu Burundi, rihanikiza abatanguye kwiyamamaza, aho ribicishije ku rubuga rwayo rwa Facebook yamenyesheje abaririmbyi b'abarundi n'abarundi muri rusangi ko ritaratanga ikirangamisi c'amatora, ahamagarira kwitoza mu nzego zitandukanye za Amicale des musiciens du Burundi. Iyo shirahamwe risaba abatanguye kwiyamamaza ko bihagarika mu maguru masha, bagasonera inzego zo ziri ku kivi zitegura ibikorwa bijanye no gutunganya amatora. Ikindi ngo nuko umunywanyi atangura kwiyamamaza mu gihe akwije ibisabwa kandi bikemezwa n'umugwi ujejwe gutunganya no gutegura amatora. Rero ngo abashaka guhungabanya ibikorwa vya komite nyobozi ngo bobiheba ku neza yabo no ku neza y'umuziki w'u Burundi. Inyuma yaho bamwe mu bahejeje muri ISCO na SGE bari basavye ko ikibazo cakozwe ubwa mbere cofutwa, Fenakobuyo yerekanye ko bidakunda, ahubwo ibahitishamwo ko bokora ikibazo hama bagahitamwo yuko mu gutora abazoba abakozi bayo bofatira hamwe abakoze mu mice ibiri bakaraba ingene barushanwa amanota, canke naho umugwi wose umwe bakawutoramwo abarushije abandi hisunzwe ibitigiri vy'abakozi n'abakoze bakenewe. Ariko abo barangije muri ISCO na SGE bavuga ko bemeye ko ikibazo kitofutwa, bahitamwo iciyumviro ca kabiri gutora abakozi bakenewe muri buri muce w'abakoze ikibazo hisunzwe ibitigiri vy'abakenewe n'abakoze. Mu ntara ya Gitega, komine Giheta, abanyagihugu barumvise akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora amabarabara aho baherereye kugira ngo bayarinde kubomoka. Bakaba baratanguye ibikorwa vyo kuzibira ibinogo mw'ibarabara ry'igihugu nimero ya 2 riva i Bujumbura rija i Gitega. Bahereye ku ruzi Ruvyironza vyerekeza ku ruzi Kaniga, bikazobandanya n'ahandi hose hari ibinogo nk'uko vyemejwe na Micheline Ninahaza, musitanteri wa komine Giheta.
mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ikawa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 8 Gitugutu, Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yarahimbaje uwo munsi mu nyubakwa z'ihoteri Cizanye mu ntara ya Muyinga ku civugo twunga urunani mu guteza imbere ikawa yacu ku buryo burama. Aho umwe mu bakozi bo mu kigo ca leta kijejwe guteza imbere ikawa ODECA, Nizigiye Nestor, yashikirije ko hari abantu bigize abahinga mu gucafuza igiterwa c'ikawa bakavuga ko itera tension n'ibindi, ahubwo ngo ni umuti udasanzwe kubera ko ivura indwara nyinshi. Ngo yari ikwiye guhurumbirwa kuko irimwo intanganguvu, indemamubiri, ivyunyunyu umubiri ukenera. Yaciye asaba ko ico giterwa ngirakamaro cobungabungwa na leta igashiraho ibihano bofatira ku bagifata minenegwe. Harashikirijwe kandi ko bimwe mu bituma umwimbu w'ikawa utiyongereye nk'uko bikwiriye mu gihugu c'u Burundi ari uko ico giterwa kidahemba neza abarimyi kandi gisanzwe bitwara uburyo bwinshi kugira cimbuke. Rero nubwo biruko ngo leta igiye kurungika mu ntara imiti n'umwavu kugira ibijanye n'ifumbire n'ipompa bizogende neza kandi ku gihe. Rero uwo wese yokora ico ajejwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'ikawa nk'uko vyamenyeshejwe na Emmanuel Niyungeko arongoye urwego rwa leta rujejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa ODECA. Ku munsi w'ejo wa gatanu, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH waratunganije uruganda ku barongoye indero mu ntara za Bubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rural, Cibitoke na Muramvya bari kumwe n'abarongoye indero mu makomine n'abayobozi b'amashure. Rukaba rwari uruganda rwo kunagura imigwi y'agateka kazina muntu mu mashure. Sixte Vinyi Nimuraba asanzwe arongoye uwo mugwi w'igihugu yashikirije ko gukomeza imigwi y'agateka kazina muntu mu mashure bizotuma hategurwa igihugu c'abantu bubahiriza agateka kazina muntu. Kuri uyu wa kane igenekerezo ry'indwi Gitugutu, ishirahamwe ya PES yihaye ihangiro ryo kunganira mu guteza imbere akanovera k'indero biciye mu kuganiriza abana. Yatunganije ikiganiro kuri Lycée Escapers Nyakabiga, aho Jeremy Ninganza ari mw'iryo shirahamwe yashikirije ko iruhande yo gutanga ubumenyi ku banyeshure, umwigisha akwiye kubafata nk'aho ari abana biwe kubera ko ni nawe asubirira abavyeyi mu gihe abana baba bari kw'ishure. Rero ngo iyo umwigisha ashize imbere gutanga ivyigwa gusa ntaganirize abo banyeshure, ntamenya ingorane bafise, izo nazo zirashobora kubabuza umwimbu mwiza, gutyo umwaka w'ishuri ukaba imfagusa maze bigahomvya igihugu, abavyeyi hamwe n'abanyeshure ubwabo. Iryo shirahamwe ya PES ribicishije mu kigo CEOP Rema Kibondo ngo rimaze gufasha abana ku mashuri abiri, muri imwe yo muri komine Mukaza, iyindi muri Ntahangwa. Bagasaba gushigikirwa kugira uwo mugambi ukwizwe ku mashure yose yo mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere indero idakumira. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza, Desire Hatungimana, mu gushikiriza bimwe mu vyo mu ntwaro ya komine Kayanza yaterereye mu gisata c'indero mu mwaka w'ishure urangiye, hariho intebe zigera ku 150, amasomero amwe yubatswe ayandi arasanurwa ku mashure shingiro atandukanye yo muri iyo komine, miliyoni 6 zararonkejwe nk'agashirukabute abigisha b'abakorerabushake bafasha ku mashuri atandukanye yo muri komine Kayanza. Agira ko ahamagarira izindi komine kurushiriza guterera cane igisata c'indero
ngo vyotuma n'umwimbu w'ishure urushiriza nawo nyene kwiyongera. Mu ntara ya Kayanza, komine Butaganzwa, kw'ishure nshingiro rya Rugoma, ibitabo birenga 100 bishasha harimwo ivyo mu mwaka w'icenda vyinshi mu vyo leta y'u Burundi iheruka kuronsa amashure biramaze kwibwa kuri iryo shure. Musitanteri wa Butaganzwa, Kanyana Janvière, ahamagarira abanyagihugu gushira hamwe mu kurwanya bene ubwo busuma, kubera ko kubwiwe ababikora bafatwa nk'inkozi z'ikibi zigamije gusubiza igisata c'indero inyuma. Shore Climat, igisata c'ubumwe bwa Buraya, ifatikanije n'inzu ikora amasanamu Kakel Studio, baratunganije ihiganwa ry'ibicapo biri kumwe n'ibisomwa ku civugo C'est ma nature, aho iyandikwa ryatanguye ku igenekerezo ya 15 Nyakanga ikazorangira ku igenekerezo ya 15 Munyonyo uyu mwaka turimwo. Ni ihiganwa ryuguruye kuri uwo wese afise ico ashaka guterera mu gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe abicishije mu gicapo no mu gisomwa. Inyuma y'ihiganwa, ibikorwa 5 bizoba vyatowe bizohayanishwa vyongere bishigwe mu kinyamakuru co mu Burundi, aho kandi bizoronswa akabahasha k'ibihumbi 500 ku gikorwa kimwe kimwe. Aburikiye mw'ishirahamwe rijejwe amabarabara Agence Routière du Burundi baramenyesha ko batanguye ibikorwa bitari bike, harimwo ivyigwa vyo kugabanya amambuteyaje vyamaze gutangura kandi ngo bigeze kure, aho ngo hagiye kubakwa ibarabara rizoca mu Kibenga rigashika kuri Kanshinwa, irindi rikazoca kuri Rond-Point Nonciature, Mutanga, Mugoboka rigaserukira kuri Gare du Nord, rizopima ibirometero 9. Si ivyo gusa, bafise n'umugambi wo kwagura ibarabara rya Bujumbura Bugarama, hubakwe ibarabara ry'igihugu nomero 16 Bururi Gakuba, n'ibarabara ry'igihugu nomero 18 Kibumbu Gitega ringana ibirometero 24. Umuririmbyi w'umurundikazi Esther Nish yaraye aririmbye muri Escale Bantu International i Kinshasa, isabukuru ririko ribera muri Congo. Akaba yaririmbye indirimbo yiwe yitwa Kavorivori hamwe n'indirimbo yasubiyemwo ya Ber Mbiria na Kei Nairobi. Abarundi bari i Kinshasa bakaba barahaserutse ku bwinshi baramushigikira. Mu rwandiko Domine Banyankimbona, umushikiranganje ajejwe ivy'abakozi n'akazi, yasohoye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 8 Gitugutu, yamenyesheje ko ngo bafise ico babaza canke bafise amakenga bashikiriza mu baheruka gukora ikibazo c'akazi k'ubwigisha ikiringo ntarengwa ni kwigenekerezo ya 12 Gitugutu umwaka turimwo. Ku bazorenza ico kiringo ntibazokwakirwa, haba mu mugwi ujejwe ivyo gutanga akazi mu ntara canke ku rwego rw'igihugu. Mu rundi rwandiko, Domine Banyankimbona yashikirije ko umugwi w'igihugu ujejwe ivyo gutanga akazi uzokwishikira muri komine Muha na komine Ntahangwa zo mu ntara ya Bujumbura kwigenekerezo 12 Gitugutu mu ntumbero yo kwirabira nimba imyidogo ivugwa ku manota ya nyuma yashizwe ahabona ku baheruka gukora ikibazo co kurondera akazi k'ubwigisha ifise ishingiro. Rero abatashimishijwe n'amanota baronse ariko bafise ivyo babaza canke bashikiriza ngo boja ku biro bijejwe inyigisho muri izo komine kugira bumvirizwe. Inyuma yo gufatwa yagirizwa gushurashuza umunyeshure aho akorera Symphorien, yakuwe ibwambarangwe mu ntara ya Kirundo aho yari yarafatiwe ahejeje gushurashuza uwo mwana,
ubu akaba afungiwe mu gisagara ca Kirundo guhera kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 8 Gitugutu. Umukobwa nawe yarapimwe aho ngo basanze atagikomere canke ibindi bimenyetso bidasanzwe kuri uwo mukobwa ngo kubera ko yarasanzwe amenyereye ibikorwa mpuzabitsina. Dutandukire amakuru y'inkino. Ndabihawenimana Pacifique umuhagarikizi w'umurundi yaraye ahagarikiye urukino rwahuje igihugu ca Egypte n'igihugu ca Libye mu nkino zo gukurakuranamwo mu nkino z'igikombe c'isi kizobera mu gihugu ca Qatar umwaka wa 2022. Ihiganwa rya Primus League Burundi turi mu ndwi igira indwi, aho kuri uyu wa gatanu Royal FC yanganije n'umugwi Aigle Noir kimwe ku kindi ku kibuga Ingoma, nayo umugwi Le Croco kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 9 wanganije na Flambeau de l'Est ubusa ku bundi. Hakaba hari ku kibuga NPPC naho ku kibuga Umuco Atletico New Oil yanganije ubusa ku bundi na Rukinzo FC. Ku kibuga Ingoma Flambeau du Centre yatsinze ibitsindo 2 ku busa umugwi Kayanza United. Top Junior FC yanganije na Bumamuru FC ubusa ku bundi ku kibuga Gatwaro. Kuri uyu wa gatandatu abarundi batanu barafashe urugendo bagana igihugu ca Ghana mu gisagara ca Accra aho bitabiriye Ghana African Championship, amahiganwa ya Afrika yo koga. Abo nabo ni Ishimwe Aria na Manariyo Alice Leila, Uwineza Tony, Basogomba Timothée Bayard na Irakoze Carl Van Merlin. Bakazohiganwa mu gwaruka umwe wenyene akaba azoseruka mu bisumbuye. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.